Ndiniteka n'umunezero ntangira yo gusubira kuhuha yambu mu mwanya wa Isange TV munesha kure Rudende gushikiriza amakuru n'ibiganiro biba byakorewe amatohoza haba muri politike mu nkino mwiperereza mugateka kazi na muntu ndetse n'andi makuru yose hariko aravugwa ijya nino nabwo kazi rero makuru yo mwirijoro n'amakuru ari buze gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Tuhereye mu Burundi mu gihe umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yafata urugendo yerekeza mu gihugu ca Vietnam aho yagiye guhura na mugenzi we w'igihugu ca Vietnam waganiriye ku buryo imigenderanire yobandanya imira neza hagati y'ibihugu vyombi. Kuri ubu rero perezida w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ahuye n'ikibazo kijanye n'umutekano w'igihugu c'indege ca Vietnam. Kuri ubu rero biravuga ko indege yari ireruye mu gihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yerekeza ku kibuga c'indege ca Vietnam aho nyene yaragiye gusura mugenzi we wa Vietnam ngo baganire ku kungene iterambere ry'ibihugu byombi ryabandanya ikorwa kandi bikagenda neza. Kuri ubu rero amakuru duhaye n'amasoko yacu biravuga ko indege yari ireruye mukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye umushikana ku kibuga c'indege co ngaho nyene muri Vietnam yoba rero irashwe kuri ubu ngubu amatohoza akaba atangwaye kugira ngo hamenyekane ico bagiteye iryo raswa ry'indege y'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye mu gihe yari agendeye umukuru w'igihugu ca Vietnam ngo barabe ukungene umutekano w'ibihugu byombi ndetse n'iterambere ry'ibihugu vyombi ryobandanya rikurikiranwa. Tugiye rero kurungu amatohoza ndetse yoba atangwe kuri ino saha kugira ngo hamenyekane ico bagiteye iyo mpanuka y'iyo ndege y'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ngo hamenyekane ico bagiteye iyo mpanuke. Muyandi makuru kandi kuri wa mbere ntwarane 2025 Agiko yari ifatikanyije n'abanyakayanza bo muri komine Matango mu bikorwa rusangi byo kubaka ibiro bikuru bya komine Matango yagutse. Ivyo rero bikorwa bikaba none byaratewe iteka n'umwubakwa cane honorable Gelase Ndabirabe asanzwe arongoye inama nshinga amateka y'u Burundi buramatari w'intara ya Kayanza, umuyobozi kandi mukuru wa Agiko ndetse n'abandi bubahwa beshi bakaba rero batandukanye bakaba rero bitavye ibirori byabereye mu ntara ya Kayanza aho rero abaruhukiye mwishirahamwe Burundi bwiza kazoza keza bashoboye nanone gutanga imifuko y'isima irenga 400. Inyuma y'ivyo bikorwa kandi twaciye tuja kuraba ingene societe isanzwe hingura ibinyobwa bitandukanye rikorera mu ntara ya Kayanza, societe Imena Kayanza Market uburyo nyene nayo ihingura ivyo bikorwa. Twayisuye turaba ukungene ivyo bikorwa bibandanya bikurikiranwa. Mu yandi makuru kandi mu ntara ya Bubanza biri kuvuga ko ifumbire yo mu bwoko bwa ure yaratanzwe inyuma y'amezi 2 itaboneka muri iyo ntara. Hari ku wa 31 ntwarane 2025 ku mugwa mukuru w'iyo ntara nyene aho imifuko 440 ipima amatoni 11 y'ifumbire yo mu bwoko bwa ure. Ni mu gihe kandi hari haheze amezi 2 itaboneka gushika naho hari n'abarishe iyo muci batararonka gushika kuri iri genekerezo.
imirongo miremire niyo yibonekeza imbere yaho iyo fumbire ibikwa kuva igihe c'isaha 9 z'ijoro. Imirongo yahavuye isenwa, mu nyuma harakorwa intonde biyandikisha ku ducimbiri, ariko mutumba wa centre ville hari amakaritsiye atigeze aronka intonde. Ico twabamenyesha nuko umurimyi yarishe ifumbire agize amahirwe akandikwa yarose ibiro 25. Hari kandi n'abari barihiye itoni ariko nta warengeje ibiro 25. Abaremyi benshi batashe batanyuzwe ingene ifumbire barishe bagumana impapuro imirima ikagoma ibapfana. Bakaba rero bamenyesheje ko hari hakwiye ko hagwizwa na 3 canke 5 yatanzwe kugira abarishe ifumbire yo mu bwoko bwa urée bayironswe imirima ntife abarimyi barorera. Bayandi makuru tubananije n'ubundi ko aravuga mu ngaha mu Burundi Bujumbura Jarive abayeho. Umushikiranganji w'imikino yuguruye kuri uyu wa gatatu mu gisagara ca Bujumbura idojo yo guhiyo mu gihe ca none izokinirwaho imikino itandukanye. Iyo nyubakwa yubatswe ku mfashanyo y'ubuserukizi bw'Ubufaransa mu Burundi bufatikanyije n'ishirahamwe ry'abanonotsi mu Burundi. Jarive Abayo yateye intege ishirahamwe ry'urukino rwa karate mu Burundi kuzovyaza umusaruro ico kibanza mu kuduza ingabire z'abana b'u Burundi ndetse no gutunganya amahiganwa yaba ayo ku rwego rw'igihugu canke aya mpuzamakungu. Reka rero ndabashimire mu mwese ku makuru n'ibiganiro tubashikiriza ku munesha ko yanyu mukunda cyane ya Isange TV. Munesha kuri mwe rudende bashikiriza amakuru n'ibiganiro byakorewe mu matohoza haba muri politike, mu nkino, mwiperereza ndetse n'andi makuru yose abari ko aravugwa ijya nino hatandukanye. Reka rero ndabashimire mu mwese twari turi kumwe mu makuru n'ibiganiro tubashikiriza haba ijya nino hatandukanye. Reka rero ntere yambu abarundi bundu kurikira mu mihinga itandukanye mu bisagara bitandukanye, haba abari mu ducimbiri, mu mazone, mu makaritsiye, mu ntara zitandukanye zigize igihugu cacu c'u Burundi. Mwese ndabahaye yambo bandukurira muri mu ntara Kayanza, Karusi, Bubanza, Gitega, Muramvya, Makamba, Bujumbura, Rugombo, Rumonge ndetse n'izindi ntara zose zitandukanye zigize igihugu cacu c'u Burundi. Mwese ndabahaye kaze. Reka rero ndabashimire kuba mwari kumwe natwe mu makuru n'ibiganiro tubandanye tubashikiriza ku munesha ko yanyu mukunda cyane ya Isange TV. Munesha kure himwe rudende bashikiriza amakuru n'ibiganiro havyakorewe amatohoza haba muri politike, mu nkino, mwiperereza, mu gateka kazina muntu ndetse n'andi makuru yose abari ko aravugwa ijya nino hatandukanye. Reka rero ndabibutse mu fyonde sabone cyangwa partage kugira muze murababambye kubona amakuru n'ibiganiro tubashikiriza ku munesha ko yanyu mukunda cyane ya Isange TV. Munesha kure himwe rudende bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweko. Reka rero mbashimire mwese mudukurikira muri ijya nino hatandukanye, haba abari mu makungu ya kure nk'abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, muri Australia, muri abari ni Uburaya n'ahandi ijya nino hatandukanye. Reka ndabifuriza kurara mumeze neza amakuru yacu n'agasaga.